Kuwa munani ruheshi umwaka wa 2020 Uburundi bwaratakaje umwe mu bategetsi bagize uruhara rukomeye mu mateka y'igihugu c'u Burundi. Umwigisha yahavuye abo musirikare, umugwanyi yaje ku mukuru w'igihugu, umukristo yakunda gusenga, akaba n'umunyepolitike yakunze kutavugwaho rumwe. Ni Petero Nkurunziza, bamwe bamwita sokuru, abandi bakamwita umuhuza. Pierre Nkurunziza yavutse kwa 18 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1963 mu ntara ya Ngozi. Ise wiwe yari umuhutu, yigeze no kuba guverineri w'intara ariko aza kugandagurwa mu bwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Yize muri kaminuza y'u Burundi aho yaronse urupapuro rw'umutsindo mu bijanye no kunonora imitsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990. Gusa ibisi byashaka kwiga we yishakira kuba mu office canka kiga ibijanye n'ubutunzi, ariko baramwankiye kubera ivangura ryari muri ico gihe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1995 Petero Nkurunziza yarokotse ubwicanyi bwakorewe abahutu muri kaminuza y'u Burundi. Ico gihe yahise ahunga yinjira muri CNDD-FDD, umugwi w'abagwanyi bari biyemeje kugarukana demokrasi. Acaragenda ico gihe ntiyasezeye, kandi by'ukuri yasezera nari kumubera ukutariko ngira nkamubuza. Yego, hanyuma ntiyasezeye aragenda. Agiye ndasigara mbona umusura yari yagiye ambwira ko agiye kuramutsa umuntu twari tuzinanye hajya haruguru mu misozi y'Inyambuye. Twari dusanzwe tuzinanye, twahora tudugayo muri sport, tukahicara tukaganira ku buryo bari duhaye n'umwana tumaze kubaka yigataha iwacu, urumva bari barabaye inshuti. Arambwira ngo agiye kuramukanya, nanje rero ndafata ngo agiye kuramukanya, ariko nibaza yari yambwiye ngo ntagaruka, nibaza ngo acagaruka bukeye. Ndarindira bukeye ntiyaza, ndarindira inyuma y'imisi 2 ntiyaza, 3 ntiyaza, 4 ntiyaza, tavuga nti mbega bigenze gute. Hanyuma uwo tuvukana n'uwo bubakanye batangura kumbaza bati mbega umugabo wawe ari? Ndababwira nti yari yaduze kuramukanya, mugabo ndabona ko ataragaruka. Nyene bidutera amakenga, mbere turasa n'abagize ubwoba kubera ibihe urabona ko byari bigoye. Mugabo umunsi umwe hahezindwi niho nabajije bajya bamanuka bavuye mu misozi, urabona benshi baramanuka gukorera ino mu gisagara. Ndabona umuntu umwenzi nahora mbona tuduzeyo muri sport, ndamubaza nti mbega wa muntu twubakanya ntawo wombonera? Arambwira ngo ni harari kwa ntuzenye uwo muntu nyene yari uwo muryango wari wamwakiri. Hanyuma ni yari ntinda gusabye uze kuhimitanira gakete ni waduga. Cyandaja kwandika ikete, ngiye kwandika ikete yo ncanandika nyene, urabona ibyo umuntu ashavuye. Ndandika nshavuye ndamubaza nti mbega nakukoreye iki cyotuma unsiga utanansezeye, byagenze gute? Nyene ikete ry'umuntu ashavuye nyene. Hanyuma ndarungika, hanyuma sinari nibaza yuko anyishura. Hanyuma aranyishura emwe n'amajambo atuje cyane kandi makeya gose. Arambwira ati icyatumye ngenda kirahari, ati kandi ubu sino bikwandikira mu ikete kiretse tubonanye, ati twobonana niho no bikubwira neza kandi ukabitahura. Ndavuga nti nta kundi. Acaranyandikira ati uzoraba umunsi uze tubonane. Hanyuma by'ukuri kugira uvaho uduge mu misozi ico gihe hari hagoye no kugenda, ariko turagenda turacariya kwa Rogentine ho twadugiye. Mfise indaho yari yamaze gukura, hari haheze imisi ico gihe, hari haheze imisi ico gihe yari ifise amezi 6, yarigeze ku mezi 6. Turahaduga naniwe, ariko ndagenda nkumva nduganye ishavu ryinshi, nkavuga naho ndamushikirira yo nimba ndamugira gute, mbega tuvugana gute, nkumva nyene ndashavuye. Hanyuma mugabo dushitseyo cyasanga yantegereye ahantu nyene muri rya misozi, ahantu sinarinzi ngo oya mugana narabona ko atari hahandi twahora dushikira. Hanyuma arantegera, cyane ndamushikira acarantwengera, nanje nyene ndatwenga, navuga nti carasha nticara tubivugana. Hanyuma aricara
hanyuma imbere yuko tuganira arambwira ati pore urarushe ndarushe cyane ni yashu nyene nabizi yashu nyene n'uburuhe bwinshi arampa karibu kuri dutebe tujya dusonga bugari ndicara hanyuma maze kwicara acaravuga ngo ntacyo ngo turaganira ngo hako bamaze gushika ngo nta kibazo turaganira hanyuma kumbe yabwiye umuntu yambikiye agacupa ico gihe nari nkinywa ibiyeri hanyuma canzimana icupa ry'ikiyeri anzimanya iryo cupa n'inyota ukuntu yarinyisha numva nyene umengo akoze ikintu gikomeye ndabizi neza ntari karakora akazi nta mahera afise ariko akanzimana icupa ry'ikiyeri numva birankoze ku mutima hanyuma nyene acaguma nyagisha yitwengera ryashavu ryose sinamenye iyo ryaciye acaguma nyene ntwengera dutwenga dutera inkuru ambaza amakuru y'umwana nasize ngisagara uko bimeze nyene dutera inkuru hanyuma ryashavu ryose nsanga ryaheze hanyuma mugabo ndantinda namubaza ntiyamugambwira amakuru none byagenze gute kugira unsige utanseze acarambwira ati nukuri sinari kugusezera ndazi ko iyo ndagusezera utari kundeka ngo ngende hariho ibintu byari ko birabiyo ndabikubwira kandi kubera nari nzi ko vise ninda byari guhava bikugora ati je hari abantu bariko barandondera ansiguriye ahantu twaba muvuma yari hari nca ndavyibuka icyo gihe hama muvuma yaba yugwaruka abakiri bato baguma bagenda bagaruka kandi bagahagarara hejuru ku mazu urumva baguma baraba kandi nkaguma mbona baraba aho tuba abinyibukije rero nca ndavyibuka numwe rero yaja mu Jakara ati burya rero uraraba neza kandi yari yahatswe agiye ku ishure muri indwi imbere yari yahatswe ko bari bahatswe kumwica agiye ku ishure acarasubira aramanuka cyo gihagirirwa ubuntu ntiyapfa abinsiguriye rero ndabitahura acarambwira ati rero naciye ngenda yo ndakubwira wari kugira ubwoba bwinshi ati rero ubundi hano none hagati aho uzogaruka ryari acarambwira ati kugaruka ati bigiye kugenda neza zoca ngaruka ngere ndamanuka ndarindira ndabura mbona umwaka uraheze ibiri iraheze itatu irahera ine irahera hagati aho naritumye ndavyara mbona imyaka ibandanije guhera mbona ntagarutse cyane. Ntivyari vyoroshe urugamba rwari rukomeye hagati y'intagoheka za CNDD-FDD n'igisirikare cy'u Burundi. Petero Nkurunziza yagiye arizegwa n'abategetsi ba CNDD-FDD ndetse bamugira umuntu akomeye muri uyu muhari gushika naho bamutazira umuhuza. Ntivyagarukiye ngaho kuko yahavuye agiga umukuru w'uwo muhari imbere y'uko umugambwe wemewe n'amategeko. CNDD-FDD ishira ibigwanisho hasi. Mu mwaka wakurikiye Petero Nkurunziza yagenye kuba umushikiranganje w'intwari bereye. Mu mwaka wa 2005 CNDD-FDD yatsinze amatora Nkurunziza ababaye president w'icenda wa Republika y'u Burundi. Mu birori byo kwimika Petero Nkurunziza hari hitevye abategetsi benshi b'ibihugu by'akarere uhereye kuri president w'u Rwanda Paul Kagame, president Benjamin Mkapa wa Tanzania n'abandi benshi harimo president wa Mozambique n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia. Agishika ku butegetsi yashinze guverinoma y'ubumwe abahutu n'abatutsi abagabo n'abakenyezi ananagura ibiganiro n'umuhari FNL warusigaye hanze y'amasezerano y'amahoro. Uwo muhari nawo waragondojwe wemera gushira ibigwanisho hasi. Ku butunzi yarondiye abafatanya bihugu b'abanyamahanga yinjiza igihugu mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ashira imbere amaproje yari yarasizwe inyuma nko mu gisata c'amazi umuyaga nkuba amabarabara n'ibindi. Ugwaruka ntiyarusize inyuma yiyemeje gufata mu mugongo wo wese yarafise impano idasanzwe ahereye ku mwana muto yarahije gushinga radio yiwe Gasape isigaye yitwa no musi Humuriza FM. Nyakubahwa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yahishikiye kuri radio
Gasape arashika twibaza yuko ariko arumviriza ibiganiro biriko bishikirizwa na Radio Gasape biciye ku mufondateri wayo ariwe Gateka Saxeperi. Iyo nayo ni inkuru nziza tushima, turabona yuko abategetsi bacu batwitaye uko twabitondekanije mu migambi ya leta. Ubushikiranganje iby'indero twaratekanije igisata kizogereza kuraba abana bafise ingabire zidasanzwe kugira tubakurikirane mu buryo budasanzwe. Nico gituma rero twaje kuraba ko bino bintu ari byo dukora neza ko azoba umuntu azova mu kintu kiboneka. Ibiganiro byacu kugeza isaha 9:15 birarangiye. Twagomba tubamenyeshe yuko ibiganiro nk'ibi bizosubira kuba ku munsi babihera bityo ku isaha zose. Murakoze. Kuri manda ya mbere ya Petero Nkurunziza Uburundi cyari igihugu c'umwizero mu iterambere, byose byari bimeze neza, amahoro n'umutekano byari byaragarutse, ubutunzi bwari bwifashe neza, ifaranga ry'u Burundi rifise agaciro. Ico gihe kiyeri cyagugwa amafaranga 650. Mu matora yo mu mwaka wa 2010 CNDD-FDD yatsinze ku majwi 90%. Amatora abo bahiganwa batari bake bari bikumiriye. Muri imanda ya kabiri ibintu vyatangiye guhinduka mu Burundi. Amashira hamwe haranira agateka kazina muntu yatangiye kwagiriza leta ya Nkurunziza kugwanya abamenyesha makuru no gucecekesha batavuga rumwe nawe. Vyagiye kuyangara mu mwaka wa 2015 aho yatangaza ko azitoza muri manda igira gatatu. Abantu bihereje amabarabara biyamirizeho nyangwa y'ibwirizwa shingiro, hakurikira kudeta yaburijwemwo ku itariki 13 Rusama umwaka wa 2015. Que suite à l'insécurité qui règne dans notre pays et surtout dans notre capitale, que les frontières burundaises sont fermées, que l'aéroport national de Bujumbura est fermé. Hachi minota 5 baca bati ku kibuga c'indege batubwiye ko dusubira inyuma. Ati habavye. Urumva kuri Imana ikora. Nariko niyumvira, nagiye mfise ijambo ry'Imana, nariko ronka irindi mu ndege, none bagiye. Imana icikatisha indege ati subira inyuma nyabona, hamari bice biramfasha kuza gusubira kwitora. Kumenya integuro y'Imana. Barumva kuri Imana ikora. Tusubiye inyuma rero, tuca dushikayo rero bwije. Dushabwije indege za kuruka nkomba sambiri, mu masamoya, mu masambiri yo hari yanye ari samoya yino. Hama yururutse, urumva umuntu abantu bamaze kuvuga ayo majambo, bimwe vy'ivyubahiro nenda kubiraba. Kwari kwinyororombera gusa. Nyororomba tu. Yote nari ko cyo ndahindura cyo rifata kandi ga hotel kabaye baye imbere. Amudashaka kumenya ikintu na kimwe. Kwicisha bugufi nivyo. Ni vyiza cyane. Ndiko ndasengera Imana cyane ko twarasengeye abasirikare n'abapolisi yuko uwo munsi Imana izerekane ko ari Imana mu basirikare no mu bapolisi. Kandi byagenze ko byagenze ko nyene. Dukomera amashimana yacu n'abasirikare n'abapolisi bacu. Ibyo bakoze ibyo munsi bonye nubwo barashinga intahe yuko vyakozwe sibo bonyene. Basanzwe barabahizi. Mugabo bari kumwe n'Imana. Nabyo sinzohemu kwigwenya rahete sinzohemukira abanyagihugu nige nari ndahejya ati nashaka mpfe mugabo mpfe ndiko ndagaruka mu gihugu canje. Naraje ndiyizira ndaza sanga muhira kumve nabo uwo munsi nyene ku munsi wari munsi wa 14 bari ko barasenga masengesho pole pole nta nahabaye ko bazi ko kugenda nta nakimwe banazi ndayomboka sambiri z'ijoro hama rero ndagenda niyambaye n'inkofero na twaduzu twa 5 ca ndungura umwango ati Yesu ashimwe. Igihugu casubiye inyuma muri byose ifatirwa ibihano n'amakungu, Uburundi butangira kubanyamwigendako. Iyi manda ya gatatu yaramuruhishije kuko yarahanzwe n'ibibazo bikomeye ndetse atangaza ko atazokwitoza mu matora mu mwaka wa 2020. Kamboneza mu mugamwe CNDD-FDD nagoma menyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka
wa 2020. Mu vyasigiye Burundi harimo umutima wo gukunda igihugu, gukunda ibikorwa, ariko kandi hatibagiwe no gusenga Imana, gusenga dukora. Yari afise ukuntu asenga Imana, afise uburyo bwiwe bwo gusenga akavyubahiriza. Umwanya wo gusenga yarawubahiriza cane. Rero biri mu iragi yadusigiye ryo gusenga, tubandanya kuvyibukanya n'abana yuko biri mu bintu yadusigiye. Kandi nubwo mwumva ngo yarasenga, ibyo byose mwarabona ko akora. Yarakora, yashika ku kazi kare ku masaha. Icyo kintu nacyo nyene kiri mu iragi yadusigiye, kudacegwa ku kazi. Kudacegwa ku kazi, yashika ku kazi kare. Ari umuntu akunda ibikorwa, ari ibikorwa by'igihugu, ari ibikorwa by'umuryango, kuja kurima mu mirima y'iwacu, kuraba imirima, kuraba ibitungwa. Ibyo byose gukunda ibikorwa akavyitwararika biri mu bintu yadusigiye. Rero gusenga dukora nico cyambere ca nyamukuru, nubwo atari ivyo gusa, ariko ico nico cyambere yadusigiye, gusenga ariko tukongera tugakora. Pierre Nkurunziza numwe mu bategetsi b'u Burundi bazokwama bibukwa. Bamwe bavuga ko yari intwari idasanzwe, ititiranwa c'amahoro, yateje imbere igihugu, yubaka amashuri, amavuriro n'ibindi bikorwa vyinshi bazomwibukirako. Ariko hari n'abandi bamunegura, bavuga ko yahunyanze amasezerano ya Arusha, ntiyubahiriza agateka kazina muntu, kandi asubiza Burundi inyuma mu bijanye n'intwaro rusangi.